mukende usangire ikiyago usangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi
novuga yuko inama tuvuyemwo ni inama iraba uwo ari we wese ngira ngo ku isi, kuko tudafise ibidukikije twese ubuzima bwa buheze. Nico gituma rero abakuru b'ibihugu bamwe bariko barihweza icokorwa kugira ngo tugume dukingira amashamba cyane cyane kuko ari yatuma duhema neza. Rero ubu inama yari ihari yari yihuza uburere burimwo ibice birimwo amashamba cimeza n'inzuzi, ari akarere ka Congo, kaba akarere ka Amazoni n'akarere ka Borneo Makonge. Ucawumva yuko aho twahura ari ibihugu byo muri Aziya y'Epfo, Amerika y'Epfo na Afrika yo hagati. Rero iyo nama kwari kugira ngo turabire hamwe icokorwa. Bwa mbere turabe aho tugejeje mu kingira ayo mashamba, ariyo tuvuga yuko aribwo buhemero bw'isi. Gushika ayo mashamba niyatuma isi yose ihema neza, tukaraba rero aho bigeze kuyakingira. Rero nka twebwe kari n'akaryo kuko Uburundi busanzwe burongoye umugwi ujejwe amashamba ngaha muri Afrika yo hagati. Rero nk'urongoye uwo mugwi natwe kwari kuboneraho akaryo ko gutanga icegeranyo cyaho ibikorwa bigeze. Rero twihweje nko muri aka karere kahiwacu, kuko inama yabereye iwacu niho dushira imbere mu karere ko Afrika yo hagati, twasanze koko tumaze gukora ibitari bike, kuko hari nk'ibibanza bishika 208 biri ku mahegitari ashika 800 bikingiwe. Muri vya bibanza bikingirwa hakaba no gukingira amashamba cimeza. Amashamba amaze gukingirwa nayo akaba ari nko ku mahegitari ashika 1,800,000 z'amahegitari. Murumva yuko turiko turagerageza, ariko tukabona ko impinga ikiri ndende kubera ibihugu bifise amahinguriro manini manini, navyo izo mpwemu twohemye ayo mahinguriro arazitwara. Arico gituma duca dusaba yuko ivyo bihugu twebwe tubungabunga kugira ngo duheme neza, nabo bagasambura. Nuvuga duca tuvuga ko ivyo bihugu byategerezwa guca bifasha ibihugu vya Afrika muri izo nguvu biriko birakora zo kugira ngo isi yose iheme neza. Ico gikorwa rero ni gikorwa ca misi yose. Duhere nko ku gihugu cacu, kuko murumva igihugu cyose kiravuga ivyo kiriko kirakora. Twebwe turafise imigambi atari mike tuza twaramaze gushira habona. Hariho umugambi ewe Burundi urambaye, hariho umugambi wuko twotera ibiti bitanywa amazi, ibiti bibana n'ibitegwa, tukongera tukashiraho umugambi wo guca imiserege ku misozi yose ihanamye no gukingira rero amasoko y'amazi. Ivyo nibikorwa turiko turakora, mugabo umurindi sindawubona neza kuraba nkuko tuvyifuza, kuko murazi ko twebwe mu Burundi twari twavuze yuko amazi y'u Burundi yose yo amazi atonganutse. Nico izotwereka ko dukingira ibidukikije. Iyo ufise ibiti, ico ni ikintu maze kwirabira neza, kuko nanje ndabitera mu mirima nkabibona. Iyo ufise ibiti mu mirima, amazi aho yoje ashika atemba aca agabanya umuvuduko kubera aguye ku mashami y'ibiti, agaca amanuka buke buke. Iyo amanutse buke buke rero bica bituma ashobora no kunyengetera mu kuzimu. Ewe Burundi urambaye turiko turabikora, mugabo nk'ubu ntitwoshobora kubona nk'aho twavuga tuti ikibira kirihe tumaze kuroha kuri imyaka tumaze turi muri uwo mugambi ewe Burundi urambaye. Aha rero n'akaryo gukebura nk'abakorera muri uwo mugambi, n'imiburi iburi uwo mwaka tuze twizizire turaba ahantu tuvuga tuti iri rishika ishamba, turabe ko tworonka nk'ihegitari zishika nka 10 tuzokwerekana tuti vya biti bigeze ngaha. Kuko murazoraba niyo tubiteye ntitubikingira. Iyo tubiteye umenga duca twitahira, mu mwaka uza tukazogaruka gutera hahantu. Sindabona bariko baravuga ngo umuruho twamatwiha. Mu misozi igiti turaduca tugicungera turaba yuko kituma, tukabona yuko atawuvyonona, kuko tubandanije tuvyonona ubugaragwa nabwo buzoca buza ahiwacu. Hari ikindi kijanye n'ibinyere byo guca imiserege. Ndamaze kubona intara
batariko baraca imiserege. Hari intara ziri nyuma cyane, namwe yo muri ko muragenda mwibarabara murabibona, muravye ku misozi hari intara twoha amanota menshi, n'izindi ntara ziri nyuma cyane. Tukaba dushaka ko nizo ntara zotera imbere mu gukingira ayo mazi, gushikaho amazi tuzobona yose mu Burundi ameze neza. Kuko tubiretse ngira ngo abari no mwonga bo baranyumva kuruta nabandi, none ajya amazi zijya nzuzi zuzura, amazi avuye hehe? Yose ava mu nkukura, imvura igwa mu mitumbi gacimanuka. Tuhateye ibiti rero, ibiti bigakinga ku buryo amazi aca nyengetera, tugaca imiserege amazi akanyengetera, ndetse najya amazi y'imivo. Ajya amazi y'imivo nayo nyene turashobora kuyakatishiriza mu miserege, ahandi tukimba vya binogo. Ibinogo bimwe bita mu gifaransa amapuiza, ni binogo amazi agiyemwo acaguma nyengetera mu kuzimu. Hariho n'ikindi dutegereza gukora kugira ngo dukingire ibidukikije aha mu bisagara cyane cyane. Aha mu bisagara ndashima ko nabonye ko batanguye kumva yuko imiserege yose yosibugwa kugira ngo abari hepfo abari ruguru ntibatuma bo hepfo batwagwa. Kuko murabizi tucibaka igisagara ca Bujumbura, hari haruguru Mutangano, hariya ubuhoho mbona dugeze kure mu Gweza, kera zari isindimwa amazi yagenda aranyengetera. None ubu twahubatse amazu, amazi ava ku mabati aca koroka agaca agenda gutwara inzu zo hepfo. None rero nagomba gusaba abanyagisagara tugire umutima w'ubuntu wo kingira abari hepfo yacu. Muko bakingira nta kundi twimbe bijya binogo amazi ashikiramo. Mbere ababishoboye hajya wabikoze neza ukagira itange ajya amazi ashikiramwo, nico usanga mukoresha mu buzu bwa sugumwe mugasanga arafise ikindi akora. Iyo rero naho utabishoboye urashobora kwimba ikinogo, ngaho Bujumbura haranoroshe amazi acaca mu kuzimu, bigatuma ubukingiye ujyaho hepfo. Tuzibure ijya miserege n'amakanevu biri ku mabarabara n'imbere y'amazu yacu, mugabo twibuke gufasha abo hepfo yacu nabo mu guca twimba ibinogo bica bituma ayo mazi atatemba ngo ace aza gutwara amazu yo hepfo. Ariko rero aho nariko mvuga mu bisagara n'abaruguru ajya amazi y'imivo tuyaciriye ibinogo tugaca imiserege, zijya nzuzi ntizizosubira kuzura n'ingoga, kandi ni isi ntizosubira kugaduka n'ingoga, bica bigenda neza. Mbega ho ko tuva Burundi, ewe Burundi urambaye, zijya nzuzi ko twari twavuze ko zose twozitera kw'imigano, tugejeje ivyo vyose bizotuma izo nzuzi tuzikingira. Mbere twero twari twashitse naho tuvuga yuko n'imigazo twoyikingira dukuri tukayikingiza ivyo dushobora gufungura. Nk'akarorero duteye imisigati y'ibikaju ku migazo yose hirya no hino, tuzorya ivyo bikaju kandi tube n'imigazo twayikingiye. Hajya imisi yose nuhuguma duca ubwenge. Rero iyi nama tuvuyemwo si y'abakuru b'ibihugu gusa, ahubwo twari tugiye kugira ngo duhanahane ivyiyumviro icumi umwe wese yokora iwe. None nanje nkaburiye abarundi, aho bukera tuzogira umunsi mukuru wo gutera igiti, umwe wese yiyumvire ko no mu rupangi we yotera n'imiburiburi ibiti vy'ivyamwa. Hari ico mpora niyumvira mbe nk'ubu iyo nko muri Mutangano bose batera ibiti, ubu ntihaba ari shamba, tuba tuhita mu biti. Mu Carama muravye imyaka iheze Carama yubatswe, iyo duteramwe ibiti ajya mu rupango mwese agateramwo ibiti bibiri, ubu tuba tuhabona hose hakingiye kandi nivyo. Mugabo umenga twihutira cyane ahubwo kuca tuhashira isima kugira ngo nayo amazi yose acagenda gutwara uwo hepfo. Tuze turibuka gutera ibiti, birazana gatutu bikazana akayaga. Noneho nko mu gisagara duteye n'ibiti vy'ivyamwa ni vyiza cyane. Turabona ni bake usanga hatari ahantu hiyaguye mu rugo, no mu bwiza ari mu bwiza cyane mu Buyenzi hajya muri zijya mpangu hagati na hagati urashobora guca utera y'igiti kigakura kigaca gikingira hose. None rero ku munsi w'igiti, umunsi wo gutera igiti, ahubwo turehe uvanga igiti ibiti, umwe wese atera ibiti. Je ku mwaka nta na rimwe ntatera ibiti bishika ibyo byose nk'igihumbi. None abandi bo ni kubera iki batabitera? Dutera ibiti bibana n'ibitegwa, muzobona ingirakamaro nko mu myaka iza, aho twese tuzosanga igihugu cyacu n'imvura icigwa ku gihe, ugasanga twese ntayanzara niho tuzoshobora kuyigwanya. None rero ndizeye yuko uko twagize inama
no mu Burundi ubushikiranganje bujeje ibidukikije bugiye gukomeza ayo manama nyene nabwo kugira ngo tuze tugire ico twirata mu mwaka ukurikira, ndetse nka twebe dutwara uwo mugwi urabi vy'amashamba muri akarere nitwe dukwiye kuja gutanga karorero tukerekana tuti twarateye ikibira shaka muze murabe ahantu nta biti byari bihari none ubu ni murabe hari shamba nta namwe ndabona biri muri Korea mbahora batwereka ingene hari ubwa mbere n'ingene hari ubu n'amashamba menshi cyane. Rero tujukire twese gukingirayo amashamba dufise, twongere dutere ibiti bitadutwara amazi bidatuma amazi acagenda ahubwo bibana n'ibiterwa byacu. Rero ndabashimiye kubona mwaje no kunyakira, none mugire umunsi w'Imana mwiza, murakoze.